nanafashe ubundi we nakarona gwaye siliveri kama projet azagakoresha 10 kwijana ingarukanize kandi wumva deja ayo mafaranga adakoze none se ubukene urimo none se yari trivial webwe tutibazanye muri yari dini wakoze none se ubukene urimo saka kazi kabuze ingaruka sugu ngagerese ndabikubwiye trivial amakunga bakungara kurarura wiyugaranya rakwira kureka racyo biganja arico biyabwiye utabarondeye none baze mutaye ntubakire none baragenda handi none uko bambaza ingaruka nazikubwiye ko ari abantu ariko baragenda abuzi yo banje bari kubose baswago we ntabari mumva baheba akazi ku munsi none rakakubwiye nakayinatiye uko wabigira kigenda ndibirabi ko bari ika nibi nyene mperejeko nabiherejeko bamwumviza nabiherejeko barayibonye ko n'abanyagihugu bashobora kugumuka navyo bagumvise none turinda gusubira mu ngora nabuye ko justice sociale ni facteur de l'insécurité dushobora gusubira no mu bibazo by'umutekano umva rero nje twaba dutiko turagira cyo bita sonnette d'alarme no gutera kambu kugira ibintu bakinge abibone ko c'est un problème iri kira ukumye ngo ibintu biguma bita ubutungane bunganisha bose buhagaze kuki n'ubutungane buhagara ku bintu bitatu kugira uburenganzira bumwe ku bintu mu gihugu kugira uburenganzira bumwe ku bintu mu gihugu ica kabiri kugira amahirwe amwe égalité des chances ica gatatu gusabikanya neza ivy'igihugu ibyo bintu bitatu abarundi banyumve kugira uburenganzira bumwe ku vy'igihugu kugira amahirwe amwe des chances gusabikanya neza ivy'igihugu ibyo bintu mu gihugu yo byabaye byananiranye ubwo butungane bunganisha bukavaho igihugu kiba kigowe kibona amahano amwe atarigera ba mu bisanzwe n'ibindi gihagarako no kugira ngo ko turayivuga ati ibyo bya égalité des chances no kugira habe kungana imbere nyene kugira amahirwe ane gusabikanye vy'igihugu atawanja wangura bigatuma ubutunzi bwongera mu gihugu busabikanwa neza ntihabe umugumwe wizizira ivy'igihugu gatunga cane abandi umengo bari kubarirukanka atacu bamaze mu gihugu ugasanga niyo tuko turavuga ugasanga abantu bangana imbere y'amakori mutanga amakori ugasanga ayo mafaranga dutanga dutanga ayo amakori dutanga kugira leta ironke uburyo ikoresha budget y'igihugu ugasanga mu kugira les dépenses ugasanga ibifasha abanyagihugu benshi muri rusangi ntibishigwa imbere hashiga imbere ibiha umugumwe w'abantu uburusho burenze no kwiberaho neza ugasanga by'ibikorwa rusanga amabara n'ibindi biriko bisabitera bisubira inyuma ivyo rero bica bituma iki iyo ubutungane bwari bubuze hacaba ico bita kubura umutekano mu gihugu iradiation zinajya manque de justice sociale tayi hari babishara gutunga umutekano mu gihugu cyangwa ugasanga abantu kwimvamo igihugu cabo biriko biratangura kujogajoga cyangwa ugasanga abantu ntibacifuza gukora ngo bagire bafise ubuhinga n'ubushobozi kaba Imana yabahaye impano Imana yabahaye ugasanga ntibagishaka kuzikoresha kuko avuga ati n'ubundi naho nshika Imana yaguhaye ugasanga kuyikoresha kugira ukoreshe muri ico gihugu nawe ushika kubera ibintu mengo birugaye aha na hariya nico gituma uravyire mu Burundi tuvuga tuti rero vyifashe gute
urabona neza ko mu Burundi l'économie cyo bita dualiste haramaze kuba icyo tokwita ama structure abiri. Hari cyo bita structure ya systeme y'abantu bamaze kubaka neza ingene ivyo by'ubutunzi bw'igihugu bigarukira kuri bo, abandi umengo bose bazobanciye aho bose biruke, ukamengo nyene biguma biteguguko kandi n'ibintu yabaje cyane. Harakwiye kuba andeba mbere sensere kuri ivyo bintu, gumubona kumengo ingene ubutungane ingene ubutunzi butungana, ingene nzi gumubona umengo ni ibintu vyibaka. Ico bita classe moyenne, aho nshatse kuvuga classe moyenne kuba yuko ubu bamwe twamwe abanyagihugu basanzwe abikora twabo mu myuga n'ibiki, abo bari mu abaganga, abantu bose ubasigara mu mufuko umwe, mu mufuko umwe. Iherengere biza biribonekeza rero. Duhere ku bintu bya monopole. Monopole ni uburyo bumwe bafata ibintu bakabati tubiha umuntu umwe, ibintu twe tubikora muri leta twenyene kugira abandi babigizeyo. Ufashe ibyo bya angre eguhaye ishira hamwe rimwe, abandi urabuje ko bashaka gukora ibya angre, abataraza shobora kudaraza angre urabakuyemo deja harabari kubeshwaho n'ivyo bose urabangiye. Uro na yanga bishikira ntibashikira, amahera bayatanze bazomena imisi batarosi wawe kandi ntibazifeza aramburuse. Ibizoberayo byose umise n'umushikiranganje ukiyatenda ugatuti ibintu biriko biratera isore tubigire ukabona nta kibaye. Ibitoro ni kwa kundi, ibitoro byaje umwanya umwe ngizimo takotoze barazitonde gute hariko harose ariko barakira ivyo bitoro neza biro n'abandi hero kwiruka muri Kongo ibindi bimwe amajana ngaha kandi bikaba normal. Ariko nindatazi bura abategetsi bose yuko abantu bahwereye n'amabido y'ibihumbi amajana ngaha, nindatabizi usa kutubwira ngo haje amamiliyoni y'amaritiro, amamiliyoni y'amaritiro none amabiro ari hehe? Imyaka 5 kuki ingingo zose zifatwa kugira ivyo bintu bihagarare zitemegwa, haguma bya bini monopole ni sopebu gusa, ntukubakomewe wundoya uburizi kabandi ko cyo kwinjira. Ivyo rese ibyo babona ko abiteguye yebo, uburizi kabandi ko kwisukari twasabye ko n'abana bije ngo liberalize bikoro, ubona bitatobanutse bitagabanutse, urabuza n'abandi ukababuza. Ibigori ukuntu biruhisha abantu mu kurima bakaruha bagawera, urazi ibigori ubimarima amezi usubira wamuru ugira gututsa uhura uhungura urusubi, mugahageze kubigurisha ngo wanguha ubigurisha nayo mafaranga yo kubigurisha niba barakoreshwa nabana kabanyubuza bagira uzaronka haciye amezi n'amezi umwaka ashaka ikitekereza niyo kabuzo irongo uzohembwa tekereza. N'umukuru umuganga arigeze no kubivuga batangira batangiye kubibona, kumva ngo umuntu ashobora kuvuga ati murane feme n'amadepense au niveau familial yara kamara mazi shaka kunyuka umwana kwa muganga shaka kugira gute shaka kugira iki oya mugaye mafaranga bayafashe mbere ko barahemba abantu ku gihoro muguza ubu kugeza no munsi utambaye ibirato utagize gute utatanzi ya mahera ari kuha amaroverina bayadutse. Watide ni kubirugura umwavu wagize gute bana uronse ukwiye na bya bigori haze kubishora ntundabigurishije muga ni wa mugwa baruva bya bigori barabitwaye murabiye muga reka bigende n'amahera yakatute ya kontora. Iyo ni fiscale babiri sociale yahe amavoka n'amavoka bagira afatwe numvise ko muva ngo watavuga ngo ntibayamure umuntu yashoboye ntugira iki turi bero ku bintu witeri cyane wagize amadovize marashimwe iyindi amadovize banga yakire byoroha abandi akimuko guverinoma beri bo nanamwumvise hige namwumvise je karavuga ngo
ngo here karanza ngo bisha bituma ngo na ya soko uyo ku ruhande wenyene ngo nayo ngo citezo arayizi kwiriho aranayivuga to atama biro doshanje oya kirazira amahera amabanki commission jana muri bere abadana zamwe yaronka abandi tubigume mwuko nugiye kuyaronka ruhanwa bavuze ati baragiye mu Dubai batwara amahera amadovite ntaco bazanye oya kirazira guhana ari babandi nyene muri system nyene yari bari muri ya structure uhane kubera iki oya kirazira recette fiscale uzokumva amatax abantu amakori bararako amarodovance iri kwaraduga wavise bari ngo miliyoni 10-20 bahindagura ra de finance biduga amatax ku bamodoka iri kwaratuduga ratwirwa ayo rero ari karasiportwa n'abandi benshi mugaro tura baye nabo exoneration ati nyabuna ufise uburenganzira bwo kutari amakori bidakontrowe kuva ngo ni miliyari d'amajana 3 angahe z'abatarisha amakori bitakontrowe bavuga ati gira audit y'ababironse ati reka mbwa ayo mamiliyoni namwe mutatanze y'amakori niyo ari guhemba umuganga mugabo iwaye bisanzwe ayanyurujwe bice bakamizo n'ingo bamwe amakora baremera agiye handi abayanyuruje bibisanzwe we ufate deja abantu twatanze amakori hanyuma hagere kubaka amabiro do zone azokorera abanyagihugu nyene benshi aba benshi bari yandeworo iyo structure twese benshi baza ku bazone ati bubakire ubudori hajya ayandi reka dukatisha ati mbere abiyubashe mbere banze mubwiye n'abanyagihugu banze bakontribute ne banze banaterera yanda tujya habiri tujyayo baterere tugene yavuye hejuru batanze ahandi turoroshe hageze guhana kirazira kuko niba ya structure bari muri babandi byatandukanye bari hajya kirazira guhana ati tujye hamwe twatubaye abana dépenses publiques aho cubibona ikubona muri igandagira analize ko dépenses publiques aho cibonera uca amasoko agira atanga amahera tuheje gushikana mu kiga cya leta rero ubageze gutanga amasoko agira rihe ivyo twokorerwa twebwe kandi mu masoko ya leta ni plus de 70% du budget de l'État ure bagira dukora iko amasoko naca habwa abantu babandi umugwa abantu twe twaje gutanga amakuru twati zana mugabo hagere kugira nze nitwe tumenye ingene bizogera abaza gucukura ubutare batowe gute batowe nani turabazi amasezerano yabo ni bande hadutse paeje n'ibiki abazanizari na leta na paeje yo kubaka ari yanditse gute wimye kuzotanga ikibazogira iki ivyo ni ama infrastructure to ba usanga kari bagi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 b
ugasanga amazu ya bamwe muri asigitira araduga muga amazu ya leta ko panga ahubwo dupangire aguma asohoka amarwaye urazi iminsi yacyangwa ngo tuze turaka amabiro ya leta mpuze nize gira zubakwe zizomara imyaka 10 ziriko zirubakwa birabafise kandi ibyo bintu biri très dangereux hageze by'amavewiti canke ari mamodoka usanga kuba n'abapolisi abantu amavewiti apolisi kuri by'abandi by'amadoke n'ibiki mugabo hari yanyu nko mu masentare hariya
usanga hari imodoka imwe izosangira isentare yose tuje kuri tereku bisaba manza nitwara perezida wa grande stars mu manama nizo Mugu kazogero vyo bitibo cyabitatu yikoreye umuntu menga ari karatemberaga icyo imaze kibyuki nkana gutya ibisingorane kuko twose ibyo bitoro byose ibyo byose nyine by'imishahara donc tubona tuti abo bantu bose kino sont pas nommés par décret parce que utari nommé par décret mu bisanzwe ubura umuntu uje gukoreta kubera ubuhinga bwawe wize uri mu dogiteri nyene wize en sciences politiques en géographie wize ninze kuca gusaba muri politique canke nibiki abaganga tie specialist uraje ubuhinga bwawe urumwa bose valiki uruma magistrat bose kuja muri magistrature bani wize ninkuze abo rero imishara bacha bakra usanga yabira hirya hariya ikigendi oro nabone bariko baraha sa service ahantu uzosanga umudogiteri genda ari mu dusuri umudogiteri usanga yemwe umudogiteri yize umwaga cyangwa umudogiteri wo mu yigisha bya university turahe bajya amara kumahera muri acaje umahera muri babandi nyene n'abashinga amateka mu wasanga babahinga ariko barafasha wamwe y'umuto muto kwigisha n'abana bazokwigisha abazovura abantu nabo baganga mukaza kubafata ari batanga za service mbwa muri budget ucubikira bahagaze gufata tuti dufati amamiliyoni turungike mu makoperative ngambwe ngo amakomine aronka gutyo biroroha karazonyurutswa bitse ameruka guhemba umuganga kuyajana ahantu atazosubizwa yibwe iyo réparation budgétaire ni yahi iyo désolé budgétaire ni yahi intebe les bars publics nous c'est pipite izo miliyoni n'amajana ngaziza mu myavu mbwa ntiboneke wumva gute ingene miliyoni hafa miliyaridi amajana 370 hafa ngagiye mu myavu mugabo ntuyibone gushika hano umushikiranganje bijejwe yidoka imiliyoni amajana ngahe mu byavu ngo amahera ngo mu makomine ngo azosubiza ngo mbe atazi ngo turiko twayishuza uyishuza ndegaje Wiza makomine ya iyo myaka wishuzani ayo seri yari kuri ntebe yari guhemba abatuvura abatwigisha abadokiteri achata mwana n'ama discours yo gufata abadokiteri yuko ataco bamaze uza yari docteur akaza aje kuronka akazi kubera ubwo bwenge bwiwe urumva ubonye biragoye haryoshe wa wundi aza kugusaba akazi ari ukarinze no ahandi aba professeur d'université usanga bashaka no guhemba gusumba même les ministres professeur d'université même les ministres ari duze twarabara eza kabasuri ubwenge bw'ibyo kurafuruma igihugu ama dépenses horo bica kuma ari menshi ama dépenses da contrôle mu mabije gushikira ubuzi gine buruze bicariya mu biciye mu bwangu iciye haro ntuzeyi irwa itandukanya amabanga y'ubuhinga n'amabanga ya politiki abahinga rero nabo bandi ro bibereye mu vyabo twiyigire turabahiga iryo tegeko rero yatandukanye amabanga abandi baje mu tuti wapi by'abahiga gutandukanya amabanga y'ubuhinga na politiki byose ni politiki uzomva rero mushiranganje mwe nko mushajwe gacahita bidoga ngo abakozi ngo bashewe ngo akazi neza abwira ama reforma zaraba yihute cagire gute kubera abadashoboye gushaba shindo badashoboye ibi bintu vyuko mu gihugu c'ubundi cyonyene ama projet adindira ugasabuza ngo total sose ngo ni 10%. Nk'umuntu agwa nko muri ari $1 banki mondial ati teza imbere abarundi batobato ugakoresha 10%.
kwera ubushobozi buke bw'abariyo n'abanyara bariko barabikora ubwo rukundo ukunda babandi bari mu rubarwaye iyo toda usurusi kubwira musanzwe urashaka gucukora amuzi ati iyi nonane purusa niyo yagira isanzare mu gihugu kugira bwa bukene bugabanuke abantu bogorore none biranse ugatutangira nayo ma investment direct transact abagwiza tunga bazi umva baje badashikiye ngo baboroheze ibyo bashaka bashabisubira nanafashe ubundi we nakarona gwaye siliveri kama project azakoresha 10 kwijana ingarukanize kandi umva deja ayo mafaranga adakoze none se ubukene urimo none se yari trivial webwe afite bazanye muri yari dini wakoze none se ubukene urimo saka kazi kabuze ngaruka suku ngagerese ndabiko trivial amakunga bakungara kurarura wiyugaranya rakwira kureka racyo bibanja arico biyabyi utabarondeye none baze mutaye ntubakire none barababara baragenda handi none uko bambaza ingaruka nazikubwiye ko ari abantu ariko baragenda abuzi yo banje bari kubose baswago we ntabari mumva baheba akazi ku munsi none rakakubwiye nakayinatiye uko wabigira kigenda ndi birayi kubari ika nibi nyene nderejeko nabiherejeko bamwumviza nabiherejeko barayibonye ko n'abanyagihugu bashobora kugumuka navyo bagumvise none turinda gusubira mu ngora nabuye ko justice sociale ni facteur de l'insécurité dushobora gusubira no mu bibazo by'umutekano umva rero nje twa dutiko turagira cyo bita sonnette d'alarme no gutera kambugira ibintu bakinga bibone ko c'est un problème iri kira ukumenye ngo ibintu bigwa bitunganya uko nyene utamenye ngo birizada kuko udesida ma monopole udesida ibi ubibona ko bidesitse ubona kuri korabuza abandi ntibabikore none bacha batungwa nika abubuza ko babikora batungwe niki abudahembye kare batungwe niki n'aba fonctionnaire we kuhemwa umushahara shaka fwa uri mu digitere hejuru ayo ma inanda so sabaditere ko babuye afise ujya nayo wanki ku kwezi 0 cumbira mu cyo guhemba ko nabayahemba ukwezi ntaza kana bakwena kemera guhemba c'est tout ça